ndakuramukije Miss amahoro murakomeye yego ndamutse abakunzi ba Magic TV ndabaramukije cyane abakunzi ba Magic TV wiyumva gute kutowe nka Miss Ngoma numva nezerewe cyane gose yego shaka utubwire nka wewe ucyumva ihiganwa rya Miss Ngoma eske byagoroheye gufata iyo ngingo yo kuja muri Miss Ngoma nk'umukobwa w'umurundi kazi byarakoroheye kuko nabivuze hari ukuntu tuba dufise ingabirano canke imigambi ariko tukayigumana rero hari ivyo umugambi wa none sanzo ndawufise hama iyi opportunity ndayibonye cyo ndayiprofite ego nakubaje mu muryango mu kivyera koroheye gushika hanze ukagenda muri Miss umuryango nta kibazo narabaje abo tuvukana ndabisigura n'umuvyeyi wanje aranyemerera mbigo uravye nk'imigambi yawe bizokorohereza ko ushobora kwirealiza kumengo ko wavuze muri Miss umengo ni imigambi yagute cyane bizokorohereza ko ushobora kwirealiza mu bantu ego umugambi upanga ubona yuko uzoba realizable hamwe na Ingoma event n'abandi bantu bazobifashamwo ndabona neza ko nzowushikako tukinganye n'akaga jambo wobwira Ingoma event nukuri n'abantu b'abagabo ni intwari barakomeye cyane kuko bagwanye intambara ikomeye kugira bashike kuri iyi etape ego turabona iyo umuntu abaye Miss urabaye Miss uri umukobwa w'umurundi kazi ngo n'umunyakaranga aca asanga afite ama responsabilité menshi eske uzokora gute kugira ngo ube responsable wo mu rugo wa mukobwa w'umunyakaranga wa mukobwa ari mu brand ambassador w'ama société atandukanye uzobimanaginga gute ivyo bintu murakoze mu bisanzwe umuntu umwe ntigira inama kandi umuntu umwe ntigera yifasha ikintu na kimwe cyo gituma Ingoma event ihari izo bihari kugira ngo ufashe ama responsabilité yanje yo muhira tegerezwa kwama ndaya remplisa hama ibindi navyo bice bikurikira ego nk'umukobwa w'umurundi kazi usanga ibintu byinshi ategerezwa gukora ari ibintu byo muhira hari iki gute uzogira umwanya wawe umwanya nk'umunyeshuri nk'iki ntihagiye usanga wazimye nkuko tubona aba Miss ari gusanga presence projet nziza cyane ugasanga iramugoye guhereza kwera kumbura umwanya kumbure kuri amafaranga ntabwo biguteye mwigeme w'umunyakaranga umwigeme ari we wese aba ari courageuse ibyo muhira nibaza yuko bidafata umwanya munini hama ibindi navyo nzobifashwamwo na Ingoma event mbega uratowe nka Miss nk'ikintu ubona wowe wishimira ubwo ati jewe ane niyera ndishimira iki kintu nije nagikoze nakoresheje ingufu zanje zinshi zituma mbuye Miss niki ikintu ca mbere ni ndyoherewe ni projet yanje kuba yabaye retenu kandi tukaba donc ikazoba réalise ego ikintu ubona wishimira warushije abandi ubona ati ikintu nakoze ni iki kwandusha abandi mbe Miss nta kintu kinini cyane narushije abandi uretse yuko Imana yangiriye ubuntu ego mbega wowe kuva ukiri muto urumva ko uzoba Miss oya byakuje mukuzi nivyo ndi nakubwiye yuko yari competition yo guprofita ama opportunity yego no gushika ku migambi yacu ndagushimiye cyane Miss murakoze cyane kandi ugitera imbere mu migambi yawe merci ane niyera mwatoye kwa Ingoma event muyumva gute niki mugiye kwihutira gukora muri no mwaka wizewe n'ababato cyambere ndanezerewe cyane gose numva narengewe cyane ndanezerewe vraiment ndashimiye Imana iyo yangejeje ngaha kuko jewe sinari kishoboza ikintu na kimwe ariko Imana yabinshoboje hama icyo ngiye gukora ni ugushyira mu ngiro imigambi yanjye nibashigikira
Miss Niyera nike tubibazeho ba Miss bose bari bahari niho wararushije abandi bagenzi muri kata ko Miss Community tubibaze ko wari ubuhe wingo wakoresheje mu byawe Miss Niyera tukibaselektione muri demi-finale twese tukaja muri turiko turitegurira finale twari tubikwiye twese nta kintu do speciale gihari narushije abandi uretse yuko nagiriye ubwo buntu hama kandi umugambi wanje witwa FETRAD mu majambo yose usigura femme traditionnelle développée ni umugambi nawufashe niyumviriye ku ngorane n'ibibazo abigeme n'abamama bagira iyo ingorane zitandukanye bifatiye kwikubagurwa ibyo no kwita les violences bahura n'amaviolence atandukanye rero ayo maviolence agatuma badashika ku iterambere ry'igihugu kandi tuzi neza ko aribo nkingi y'iterambere byatumye niyumvira umugambi FETRAD hama ndawutegura ko nzogira ikigo aho tuzobafashiriza mu buryo bwose mu buryo bwinshi bushoboka hazobaho inyigisho za entrepreneuria habeho n'inyigisho kandi zo kubateza imbere zo kubereka ko bashoboye novuga ahantu hari abagabo benshi bashoboye gukora ikintu kiruta icyo bokora yego hama ikindi naco niga architecture umwaka uzanzoheza rero turakora amaplan nanje nateguye amaplan yo guteza imbere intara yacu ya Gitega cyane ibibanza ndangakaranga murakoze akajambo mushaka gushikiriza abatunganije iyi evenement ya Miss Ngoma abatunganije iyi evenement ya Miss Ngoma ndabashimiye cyane gose byumva mutima ndashimiye cyane gose n'abavyeyi banje umuvyeyi wanje yanyemereye kuza muri iyi competition malgré les différentes circonstances nyene ingorane zabaye ndabishimiye Imana cyane ndamushimiye ahari vraiment Imana imuhezagire gose ndashimiye buri umwe wese ari ngaha yagize icyo afasha haba mu malike abajournaliste mu ma interview abaphotographe nukuri mwese merci cyane merci du fond du cœur ego Niyera umwigeme akajambo hotekera abigeme cyane abigeme soyons courageuses nicyo numva novuga tugire umwete twese turafise ingabirano kandi nyinshi cyane ariko hari igihe kenshi tuzigumana ntitugenda ahantu dushobora kuzisohora ngo babone izo ngabirano zacu rero igihe cyose bazoza barabona akaryo ko gushyira hanze ingabirano bafise cyangwa ibyiyumviro byabo bazoze barabiprofita kuko biba bifise akamaro kanini cyane. S'il vous plaît, y a-t-il un message particulier à lancer à l'endroit du comité d'organisation de l'événement Miss Ngoma? Ce que je veux dire pour eux, je les remercie du fond du cœur. Ils vous ont fait un grand travail qui a été bien organisé. Je ne sais pas comment dire bien où commencer, mais je dis merci pour Alfred et tout le staff. Je remercie aussi ma maman. Je remercie tout le monde qui ont fait quelque chose pour m'aider à arriver sur cette étape ici. murakoze umugambi wanje nzokorera Igitega mu ntara ya Gitega kuko iyi ingoma event ni Igitega hama ico bagarantisa
icyambere nuko ingoma event yorganije iyi evenement ikaba yabaye gushika kuri uno munsi bisigura yuko nanje bazofasha gushika ku mugambi wanje. Niki uzosaba Volcano Express igiye gukorana nawe umwaka wose? Volcano icyambere ndayishimiye cyane kuko yarafashije cyane ingoma event hama bibaza ibindi tukorana. Uzoyisaba ni iki? Ko muzokorana umwaka wose. Icyo nzosaba Volcano nuko tuzokorana neza mu migambi yanje nzokenera amatransport nzobasaba yuko bamfasha mu matransport zokora sinzorondera umushoferi gutwara imodoka ndabizi ariko nta permis ndaronka rero bisaba ndafise akabazo kuko umugambi wawe numvise ko uzofasha abajame n'abigeme kandi bakomaje cyane none se n'abafame bose bazoshikirwa canke uzokorana n'abamaze gushika mu mashirahamwe abafame bato bato canke abigeme bato bato bari badafise uburyo cyane urategekanya iki urabafasha iki? Mu bisanzwe mu gufasha umuntu ahera kuri bake batishoboye kandi bahuye cyane na zirya ngorane navuze ari ihohoterwa rifatiye ku gitsina canke ihohoterwa rifatiye ku buryo arizo novuga violence économique canke n'ibindi rero nzofatira kuri abo nyene bari vulnerable.